Shalom shalom bakundwa nshuti z'umusaraba mukunda gukurikirana ibiganiro byacu dukunda gushikiriza ku Muco w'Ijambo Ministries. Mbanze ndanabashimire by'umwihariko benshi bagenda bandika mu makomanteri bakabaza ibibazo, n'abandi bagenda baradushimira ko bakira inyigisho bakumva ko bariko barafashwa. Ndamaze kumva intahe, ndamaze kubona intahe muri comment z'abashima Imana bavuga bati by'ukuri turiko turumva Imana mu biganiro bica ku Muco w'Ijambo Ministries, ati nivyo tutumvira mu mashengero iwacu, ariko mu Muco w'Ijambo turakunda kuba turiko turumva inyigisho kandi biradufasha cyane. Ni vyiza cyane gose, niyo mpamvu Umuco w'Ijambo uriho, kandi n'abakozi b'isezerano turimwo rishasha bakaba barateguwe na Kristo kugira ngo bafashe abandi mu buryo bwo gukomeza gukura no gutahura ivya Kristo umwami wacu. Ego nashaka dusoma ijambo ry'Imana riri mu Baroma igice cyaho ca 15 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri hamwe n'uwa gatatu. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Ndasubiramo, twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza abo n'abakomeye. Umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we, abo n'abakomeye bakivugwa, kugira ngo abone ibyiza akomezwe nawe. Nawe agire gute? Nawe akomezwe. Yesu ashimwe cyane. Reka mbanze ngume kuri rino jambo rya mbere ndiko ndatangurirako, umurongo wa gatatu ndawubasomera hanyuma. Imana ishimwe cyane. Paulo ariko aravugana n'abakomeye, abakomeye mu buryo bw'Imana, apana abakomeye mu buryo bw'inosi, abakomeye mu buryo bw'imuhemu. Niwo Paulo ariko aravugana nabo muri bino vyanditswe dusomye mu Baroma igice cyaho ca 15, ariko aravugana n'abantu bitwa ko bakomeye, abakomeye, ariko aravugana natwe ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso ca mbere cerekana abakomeye, canke ikimenyetso ca mbere cerekana umuntu akomeye mu bijanye n'ivy'imwemu. Ndashaka munyumve neza, umuntu akomeye mu buryo bw'imwemu, ikimenyetso ca mbere umubonerako nuko abafise vision yo gukomeza abandi, abafise vision yo gukuza abandi. Iyerekwa ryiwe kuba ari kugira ngo abandi batarakomera mu buryo bw'imwemu bakomere, abafise intego yo kugira bandi bafise byinshi batarashobora kumenya mu by'Imana bakomere, abafise inzara n'inyota yo kubegera abaganiriza kugira ngo ababe hafi muri za ntege nke zabo, ababe hafi kugira ngo nabo bahinduke abanyenkomezi. Ikimenyetso cyerekana ko umuntu adakomeye nuko yinuba abadakomeye. Muriko murumva ibi ni vyanditswe, sindiko ndasobanura, nta nuko ninjiye mu nsobanuro ikomeye, reka da, nta sobanuro ndinjiramo ikomeye muri iri jambo, ndacyabisigura uko ryanditse. Umuntu wese akomeye mu buryo bw'imwemu, aho ni umumenyera. Udakomeye nawe aho ni umumenyera, ni umuntu akumira abandi, uwo ni udakomeye. Wewe nitwovugana kubera uri umwana mu buryo bw'imwemu,
wewe nta hantu uragera, ni umuntu ahaririza abandi, arahaririza abadakomeye, akanabashwanira binakunze akanabatuka. Uwo ni umwana akomeye cyane, yiyumvira ko akuze kandi ari gihinja, akiyumvira ngo arakuze kandi ari wa wundi nyene akigira simama dede, akaguma yatura ngo arakuze, ngo se ngo ndafise umuco w'ijambo, se ndafise umuco w'ijambo, rirara baba rakatatata, ngo akavuga izo ndimi, akagera imbere y'itorero akavuga indimi nyinshi kugira ngo atere ubwoba abandi. Ugasanga n'umuntu ahora yikubita ku gituza, nije ndabishoboye, nije ndabizi. Niyo ari mu bantu, hagati mu bantu uramubona, uramwibwira, usanga ari washaka kuvuga gusa iby'Imana, ari kumwe nk'abandi bapastori dufate, usanga ari we yita imbere mu nsiguro z'utuntu twose, niwe ari imbere insiguro z'utuntu twose, niwe asigura niwe aharira n'abandi. Uwo muntu ni uruhinja rwo mu buryo bw'impwemu, aracyari ku mata. Abakomeye baba bapoje, abakomeye baba binumiye, abakomeye ntiwona bimenya ko banakomeye. Wowe kwiyumvira ngo nta n'ibintu by'Imana bazi. Mugabo bo b'intego baba bafise target zabo, avuga ati mbega ujya muntu yomushikira gute, ujya muntu yoma ikiganiro gute ko mbona adakomeye, akapfuma kosoma n'amafaranga yiwe, akavuga ati ujya muntu nzomusohokana umunsi umwe. Umuntu akomeye aba afise urukundo rwo gukunda abadakomeye. Umuntu akomeye agira gukunda abadakomeye. Mugabo umuntu adakomeye yanka abo yitwa ko badakomeye, kandi umuntu adakomeye yisanga nabo yitwa ngo ntibakomeye, ahubwo bamusumbya n'inkomezi. Aliva torevaki, usanga yiyumvira ngo barya ntibakomeye akabakumira, ugasanga ahubwo bamusumbya n'inkomezi, bagahisurirwa kumurusha kandi yabiswe ngo ntibakomeye. Uwo muntu yiyitwa ngo arakomeye kandi adakomeye, uzosanga igihe cyose ari ku gatutsi, umenga ariko arivuga ibigwi, ariko aritaka, ariko arivuga aho kuvuga Kristo. Ugasanga niwe rihebana, niwe ariko arivuga ibendera yaridugije indimi nyinshi imbere y'isengero. Je nabanye n'abantu mwe nabo, nagendanye nabo, ugasanga iterabwoba ryo kuvuga indimi zitamenyekana, ugasanga iterabwoba ngo ryo guhishurirwa ijambo, ngo yahishurira ijambo, ngo yapasuye, ugasanga ngo nagiye, ngo naraduze, ngo nageze mu ijuru rya 4, ugasanga umuntu ari ngaho ngo nageze mu ijuru rya 5, numbaze inambere ryandwi nimba ari rya kangahe, ugasanga nuko aguma avuga. Menya ngo urimo uravugana n'igihinja, usipoteze muda wako. Narayisuriwe ngera mu bibi ndarenze, agara ku bandi, abandi baramuvugisha, ukamengo reka sihari kugira ngo uronke randevu yiwe. Yemwe bigusaba imbaraga nyinshi, uwo muntu agenda arihisha. Abayeho ubuzima bw'igistare ni Diamond number 2, aracungerwa ntakogwako ivyizigiro vyiwe, yumva ko abansi bajya ngo bamwice. Baburetse mu kanya ndabasomera umurongo wa 3 muraza gutangara. Umwanya wose yiyitwukomeye mu buryo bw'umwuka, ariko gukomera kwiwe ko mu buryo bw'umwuka kuganje ngaha ku isi, mwijuru ntikuzwi. Era ukuntu bimeze. Kristo Yesu yaraje ngaha mu isi, amaze kuza mu isi yarondejwe n'abari abafarisayo, nibo bamufashe bamwagiriza ko yitwa umwana w'Imana, bamwagiriza byinshi.
ko yitwa umwami w'abayuda. Barangize baramufata batwara dosiye kuri uwo mwami, baravuga ngo uyu muntu yigize umwami kandi tuzi ko ari wowe mwami uriho. Umwami nawe biramutungura, aravuga ati umuntu yigira umwami by'ukuri, mumuzane hariya mu rukinja, nimba ari mu rukinja tubanze tumukorereko, aje kumwita kudeta, muramunzaniye. Kristo Yesu ageze hariya namba ari mu rukinja, hahandi bacira imanza, wa mwami aragenda yicara mu ntebe yiwe y'ubwami, arayitegereza uwo muntu yaje kurwanira ubwami, arabanza aramuraba, aribaza ati nk'uyu ninde yomutora ngo abe umwami number 1? Nk'uyu mbona ameze uku niwe yateze akavuruma ngo aje kuba umwami? Icafise cyo mugira umwami we rizi kiko wapi? Nikihe uko taco mbona? Umwami arabanza aramumeditako, arangize kumumeditako aca aramubaza ikibazo ati mbega vy'ukuri ati umwana w'Imana koko? Ko numva bavuga byinshi, mama nguru umwami w'abayuda, ahandi nguru umwana w'Imana. Bantu mbwira ikibazo ca mbere, umwana w'Imana by'ukuri? Kw'ivyo bintu bitangaje Yesu acamubwira ati urabivuze. Ntiyigeze amubwira ngo yego, yamwishuye muri runo rurimi ngo urabivuze, bivuze ngo nivyo nyene urabivuze. Hanyuma wa mwama mu kubita kesiyo ya kabiri, ikindi kibazo kigira kabiri, ati none mu vy'ukuri uri umwami waje kurongora abayuda ngo wabere umwami? Uri umwami w'abayuda? Kristo aca aramwishura, ubwami bwanje si ubwo ngaha kw'isi, si ubwami nkorera, si ubwo ngaha kw'isi, kandi ubwami je ndondera nshaka si ubwo ngaha kw'isi. Je sinaje kurwana nawe, sinaje kugutera kudeta mu bwami bwawe. Ubwami jewe ndondera si ubwo ngaha kw'isi. Iyo nyishu yahawe umwami, araba wa muntu asanga nta kibazo yifiti, aravuga ati none uyu muntu nta gisirikare afise kirimo kirampiga, sinigera numva ahantu ikiroberi ciwe cateye gerenade, sinigera numva ahantu yafashe ku nguvu, sinigera numva ahantu yazibiye ibarabara. Uyu muntu bisiho ni kosa lake. Atasubira arababwira ati uyu muntu je nta kosa ndamubonana. Ico narishatse kuvuga ino nyishu Kristo yishuye umwami, yuko ubwami agwanira atari ubwo ngaha kw'isi. Rero uyu munsi uca usanga ba bantu umenga ubwami bwo ngaha kw'isi nibwo bakorera, bagendana ubwoba nk'abakorera ubwami bw'iyi si, nk'abahigwa kumengo bajya ngo bicwe, bagirondera sekirite kugira ngo bacungwe, kandi abo bakabaca bitwa ngo nabakomeye, kandi bagashaka gucungwa atani hamwe rihari ry'abakristo nk'iryari rihari ku ntumwa. Nta hamwe rihari nk'iryari rihari ku ntumwa. Ku ntumwa hari hamwa, bamwe baraciwe amazosi, abandi bicishijwe amabuye, abandi barasatuwemo kabiri. Aho ni ku ntumwa mu gihe c'intumwa. None ayo masekirite ya today, ayo masekirite y'uno munsi, ni hamwe ryongeye kugaruka ryateye, tubimenye. Urumva hariho ibintu umuntu yiyumvirako,
mugabo kugendanirwa sisatse kuvuga ko ari icyaha, kuko urashobora kuba umuapotre ukaba uri kumwe n'umupastori cyangwa umwarimu muri nka babiri cyangwa batatu nibisanzwe. Urashaka kuba uri pastori ukagendana n'umuvugabutumwa, ukagendana n'umuworship cyangwa ukagendana n'umutama w'ishengero muri batatu cyangwa bane, iyo nta ngorane ihari. Mugabo ugasanga umusekirite yiwe bapanuye umengo n'igisirikare, ugasanga inyuma hariya bariyo, hariya hirya batangiriye, hariya hino barimo baratangira kugira ngo yinjire ku gatuti, yinjire mu ishengero. Yemwe barazunguruka hirya no hino, ugasanga hose batangiriye. Ukibaza mu ishengero hahindutse mu kiroberi ni mwisanga ko mbona bajya barakusha ishengero mariva, ishengero rya Kristo cyahindutse nko mu nyeshyamba. Mu nyeshyamba ni ubona bamwe bakusha, bandi baca hariya binyegeza, abandi mu bihome, mu bikuta. Aho ni n'ahantu mu ntambara. Cawiyumvira iyo action, cawiyumvira icyo gicapo mu itorero mariva, iyumvira icyo gicapo mu ishengero medita, iyumvira icyo gicapo mu ishengero rya Kristo. Ama nawe ucumbwira icyo kintu icyo bisobanura impact cyangwa impact biba birimo biratanga mu ishengero. Mbega abanyeshengero bo ntibagira ubwo nk'umukristo ari ryo rya mbere yinjiye ngaho hantu muri iryo torero, cyane ari umuntu avuga ati ngiye kwirondera Imana, agiye gusenga, akaca asanga hameze gutyo, ariyumvira ati Imana yanje ko biteye ubwoba, uyu ni umupastori cyangwa ni umugenerali, uyu ni apotre cyangwa ni presidenti arongoye igihugu, afise ubwoba bw'iki. Ifoko umuntu ijambo ry'Imana riravuga ngo, aho ni muri Yohana wa mbere igice cya 4 ku murongo nawo ndiko ndabona neza, ariko ni Yohana wa mbere igice cya 4 mba murongo wa 12 sinzi cyangwa mba murongo wa kangahe, havuga ngo nta bwoba buba mu rukundo. Sinoja kwasoma ko noca ntwara umwanya. Nta bwoba buba mu rukundo, ngo iyo umuntu yamaze guhingurirwa mu rukundo rw'Imana, nta bwoba aba akigira, nta bwoba buba mu rukundo. Cyawumvira rero, mbega uwo muntu aba afite ubwoba bumeze gute? Naho yitwa ubukomeye, ariko nukuraba neza uko gukomera kwiwe. Ugukomera kwiwe kurimo kurakumira abadakomeye. Burya nta gukomera uba ufise mu gihe uri ugukomera kwawe kurimo kurateza ingorane abadakomeye. Ukomeye gute? Kandi gukomera kwa guteza umudurumbane. Ukomeye gute? Kandi gukomera kwa guteza umutekano muke. Ukomeye gute? Muri bene so bandi uko gukomera kwawe kurimo kurabakwaza, kurimo kurabatsitaza. Uko gukomera kwawe ni bwoko ki? Kurimo kuratuma benshi badebukirwa. Uko so gukomera, ba hafi y'abandi, ugende ukomeza abandi, niyo sobanuro yo gukomera. Reka nisomere umurongo wa 3 ince mbandanya mpeza. Kuko na Kristo atinezereje nk'uko handitswe ngo, ibitutsi by'abagutuka vyaguye kuri jewe. Ibitutsi by'abagutuka vyaguye kuri jewe. Iri jambo ndiko ndarisoma ngo ibitutsi by'abagutuka vyaguye kuri jewe, birafise insiguro ikomeye. Mugabo reka basi mbanze nduge haruguru, havuga ngo Kristo nawe ubwiwe ntiyigeze yinezereza. Uwo yari akomeye, nta gicapo cyo kwinezereza yigeze agira. Igihe cyose yagize igicapo cyo kunezereza abandi, gukomeza abadakomeye. Iyo Yesu yarinuba abadakomeye, yaca yirukana ba Nikodemo, yaca yirukana
yaca yirukana bantu zenya batoma bamwe baguma bamubaza ibibazo ngo twereke so bizoba bihaye. Yaca babwira atare ariya kuko mwebwe mufise amatwi reko nimushaka kumva. Yari gushavura mugabo Kristo kuko yarakuze. Burya Toma yavuga ati nduhuka mbonye ikimenyetso ubinyereke mu maso gucanda bibone ibyo bintu by'impwemu uvuga nabyo nkeneye. Shaka unyereke nimenyere nibonere. Ntiyemera atiboneye. Kristo Yesu nawe akavuga ati ntangorane, akamwihanganira. Mugabo akamubwira ati nivyo ariko harahiriwe uwizera atarinze kubona. Mugabo akamwereka ivyo yamusabye. Mugabo akamubwira ati harahiriwe uwizera atarinze kubona. Iyo ni inyigisho muhaye, ariko aramukorera ivyo yamusabye. Yigeza mwinyuma. Rero bene data, ibintu vyo kwinubana tubireke. Umviriza rero hano hepfo hepfo havuze ngo nuko na Kristo atinezereje, nuko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka, nuko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Bivuze ngo n'ibitutsi by'abagutuka, apana by'abagutuka. Turengane n'iby'abagutuka, tuvuge n'iby'abagutuka. Ubu nyene byose byaguye kuri Kristo Yesu. Bisigura ngo nimba hari n'abariko baraguhiga, bariko barahiga Kristo Yesu. Nimba hari umurozi araragukindirako, ariko arakindira ku rugo rwa Kristo Yesu. Asangwa uri umukristo, asangwa uri uwa Kristo. Mugabo utaravuka ubwa kabiri ntibikuraba ibi. Mugabo asangwa waravutse ubwa kabiri, abakindira ku rugo rwawe barimo barakindira ku rugo rwa Kristo. Abagutuka bariko baratuka Kristo, kuko Yesu yarabyishize ko ibyo wari warakoze n'ibyo uri kurakora uno munsi byose yarabyishize ko. Imana ubu ikurabira muri Kristo Yesu, ahandi kubonera. Hanze ya Kristo Imana ntikuzi. Niyo mpamvu hano yavuze ngo kuko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byose byaguye kuri jewe. Nibyo barimo baragutuka, nimba barimo baraguhiga, nimba baragukorera inama mbi, abahirirwa barakora amanama yo kuguhemukira, kukuvuga amajambo mabi, kukwambika icyeyi n'ibindi. Ibyo byose barimo barabishyira kuri Kristo. Tekana, humura, reka kwigwanirira, tuza, reka kuzana security ngo urakomeye kubera ubwoba bwaguteye. Ucunzwe n'abantu 10, 5 hariya hakurya, abandi 5 hariya, 15. Ukutera uje imbere watura vuga indimi zitamenyekana ngo yaraje imbere ngo ndarenze ngo ndakomeye. Hanyuma ukatuzana sekitano 30 ngo baragucunze. Hey, ubwo bwami bwo mwijuru urimo uracunga Kristo Yesu. Rero ni Yesu urimo urakorera security. Ubu Yesu Kristo iri sezerano rishasha dukorera nta security kenewemwo muri kino gihe cyacu. Nta by'amasekirite bikenewemwo, kuko twebwe turi mu gihe aho Kristo ari muzima. Turi mu gihe aho Kristo agaragaza inkomezi. Yabwiye abigishwa ijambo rikomeye, bariko bariganyira muri Yohana igice cya 10 na 14. Barimo bariganyira, barimo arabasezera bagira ati umwana w'umuntu ajyanga kugwe hagati muri mwebwe asubire iyo yatava kwa data.
abigishwa bagira amaganya mu mitima yabo ati none umuntu kwavuye muri twebwe bizogenda gute, tuzobaho gute? Yesu atarababwira ngo ni byiza yuko ngenda, kuko ni ntagenda muhemu woraho ntazobazako, umwitsa ntazobazako. Haleluya. Icya kabiri yongera ababwira irindi jambo rikomeye ngo nukuri ndababwire ngo ibyo jewe nkora ngo namwe muzobikora, ngo mbere muzokora n'ibibiruta, ngo kuko jewe ngiye kwa data. Umva kanuka ngo mbere muzokora n'ibibiruta, ni ukuvuga ngo isezerano rihari rivuga ngo tuzokora n'ibiruta ibyo Kristo yakoze, kuko we agiye kwa data. Mugabo yavuze ngo nahagiye ubuzima bwiwe buzotugarukamo, ntaho agiye ari muri twebwe. Nahagiye ubuzima bwiwe wenyene ntagiye, aracyari hano. Kuko yavuze ngo ndagiye ariko kandi nzobagarukako, ndagiye ariko nzobarungikako mwitsa wanje, azogumana namwe, azobigisha n'ibyo ntabigishije. Bivuze ngo ni jewe nyene mpwemu wanje azoba ari muri mwebwe, azogendana namwe, ntimugire ubwoba, ntimutinye, kuko jewe nzobagarukako. Imana ishimwe. Kandi igihe yabagarukako nk'uko yabisezeranye, uzobisoma mu byakozwe n'intumwa, igice cya mbere nyene. Igihe muhemu woraho yaza kubagarukako. Haleluya. Nivyakozwe n'intumwa igice mengo cya kabiri. Imana ishimwe cyane. Muhemu yera igihe yabazako, okay, ku munsi wa Pentecote, umunsi wa Pentecote. Haleluya. Umunsi wa Pentecote niho muhemu yera yaza ku ntumwa zose, maze amaze kuza ku ntumwa harabaye imbaraga zikomeye cyane. Ukuza kwa muhemu yera harabaye imbaraga zikomeye cyane. Ni igice cya kabiri, vyakozwe no mu gice cya kabiri. Abari bafise ubwoba bose harimo na Petero. Petero yari afise ubwoba. Nikimenyamenya reka ndakwereke Petero aho yagize ubwoba. Aho bafata Yesu yari yararahiye inshuro zirenga zingahe, aravuga ngo Kristo sinopfa ndakwihakanya. Yesu abwira Petero turanyihakana inshuro zitatu nko kitarabi. Kandi byarashitse, Petero yihakana Yesu, dukwinyegeza arinyegeza, arahunga. Baranamufata ati wewe uri kumwe nawe, ararahira ati reka shwima, aja muri bo yota umuriro. Baramufata, Petero ararahira. Ariko mpwemu yera, isezerano bwa bushobozi bumaze kubamanukako, umwami Yesu Kristo amaze kubagarukako, Petero yashinze nayo 3,000 by'abantu barakizwa. Wa wundi nyene yari afise ubwoba bwinshi yasohotse yaka umuriro. Bibiliya ivuga ngo imbeya z'umuriro zarabajeho, bose buzura ubushobozi, bavuga mu ndimi zitamenyekana nyinshi zitandukanye. Umuntu wese yari ngaho yarumvise ururimi rw'iwabo, ijambo ry'Imana rivuga. Havugiwe indimi nyinshi kubera ububasha bwinshi bwa muhemu woraho. Namuntu afite muhemu yera rero agendana na security, igipolisi, kuko nta bwoba na bukiriya yigeragira, nta bwoba nta na gato. Nta muntu afite muhemu yera, ndagasubiyemo, agira ubwoba
namba baraguhenze. Nta n'insiguro n'imwe ihari yindi wotanga yo gushyiraho abakurinda udakorera leta yo mu isi, ukorera leta yo mu ijuru. Nta nsiguro n'imwe wompenda ngo nasizeho security ngo kubera ibintu vyogenda nabi. You have no Holy Spirit. Nta mpwemu yera ufise. Abafise abantu ikino gitabo dusoma Bibiliya nimba ari cyukuri, nimba ari cyukuri, nta muntu n'umwe abaho yuzuye mpwemu yera akeneye security. Dusomye mu isezerano rya kera abatwitangiye imbere uburyo babayeho ni igitangaza gikomeye. Soma Abaheburayo 10:11. Soma Abaheburayo igice cya 11. Uraba babaye abahinzi mu kwizera uburyo babayeho. Shadraka, Meshaki na Abedinego bamaze kuzura mpwemu yera, baberetse itanura ry'umuriro ryongeje inshuro indwi, baravuga ati pariva ashando makiparevaya, n'amahoro menshi. Bavuga mu ndimi zitamenyekana, baranezerwa. Oh my God, baranezerwa, baravuga ngo n'amahoro. Iryo tanura ry'umuriro ntabwo banabuke yatweri duteye. Barababwira ati nimusenge ibigirwamana, ati nitugeza gupfukamira ibigirwamana. Nta bwoba na buke yatwe dufise. Bari bugiye mpwemu yera, babata mu itanura ry'umuriro kura buzuye mpwemu yera. Oh my God, nta muriro woturi wundi biranka, nibigeze badonoka, nibigeze basha, bagunya ari babandi. Usoze bw'umwuka wera buguma kuri bo, imbaraga za mpwemu yera ziguma kuri bo, zibimbeya. Kristo Yesu agumana nabo, maze bagiye kuraba basanga Kristo ni ari. Haleluya. Babona uwundi, batayo batatu, babona n'uwundi wa kane Kristo ari yari. Uku niko kubana na mpwemu, uku niko kuzura mpwemu yera, uku niko kubana na Kristo, uku niko gukura. Ndiko ndavuga bandi baduhenda ngaha mwisi ngo barakuze, batujijisha, bavuga mu ndimi nyinshi, bagena na security ngo barakuze, bararenze. Uko gukura kwabo bisaba ko tugukorera iperereza turabe yo kwaje kuva, kuko uwo gukura kutari muri Bible kurafise ahandi hantu kwandurutse. Haleluya. Iki nico kimenyetso umenyera ko abakuze. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo umuntu akuze usanga ari umuntu afise kunywana n'abantu, akenshi anywana n'abantu bose. Paulo yavuze ngo bibashobokeye muvana amahoro n'abantu bose. Usanga barasizeho amarandevu agoye kugira ngo uzomushikire, bikagutwara imbaraga nyinshi. Nashobora kwitanga kugira ngo yitangire abantu, abitabe, abarabe. Usanga aguma avuga ko afatiriwe, atwawe n'ibintu byinshi. Yasohoka agasohoka acunzwe, washaka no kumuramutsa ngo igirayo, washaka kumwegera ngo igirayo. Yinjira mu ishengero ntaramutsa abantu, akarengana yiruka no ku gatuti, akazova ku gatuti, security yapanuye, abantu babigijeyo, protocole yahagaze na security yiwe, agacamo hagati mu bantu nivye yiruka menga rimwe arabahunga, kandi araba Kristo yiwe ari ntama ziwe, ukamenga rimwe abatoroka. Aho nyene cyo wandika ikintu bitwa question mark, aho hari akabaza atorotse ajahe, ko agenda nk'utorotse, mugani wuraho waratorotse, atorotse ajahe.
bene data banje baremerewe, bamwe baragwaye, abandi bafise utunaturiya, bipfuza n'ikiganza cy'umwungere, bamurabira ku gatuti, abakubita ngo nyamuce w'ijabo, arengana yiruka ngo nukomeye. Nguwo nawe ngo nukomeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire. Yari Sezibera Eric mwari muri kumwe muri kino kiganiro. Reka turangize dusenga. Data, mu izina rya Kristo, izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro, kuko ivyumviro twiyumvira ko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago. Girira neza ubwoko bwawe, yaba bakomeye n'abadakomeye bose ubagirire neza. Umwe wese mu ruhande rwiwe ahazwe nawe, abumbwe nawe. Abadakomeye wahuze n'abakomeye bukuri, kugira ngo mwami abakomeze nabo. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen.